twongeye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikirana ku mbuga tubaha ko amakuru yaba B-Info News canke Le Burundi etanu tubaha n'ikaze mwa kino kiganiro. Ni kiganiro kigufi cyane tugiye kuganira hagati y'ibiko biraba mu karere mutwihanganire turaza gushiramo Leta Zunze za Amerika aho amakuru tuko turaronka canke ivyemeza byerekana yuko leta y'u Rwanda imaze kugirira ishari igihugu cy'u Burundi gushika yaho bategura ibitero byo kugira ngo bashobore gutera igihugu cy'u Burundi maze bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yaho u Burundi bwemeranije ibintu bikomeye na Leta Zunze za Amerika tuza kuganirira mwa kino kiganiro tubirabire hamwe. Eske ni kubera iki u Rwanda wongeye kuzana FDLR, ni kubera iki u Rwanda wongeye kuzana amajambo yo kugira ngo bacianishemwo abarundi, ni ke cinyegeje nyuma muri rusange nko bisanzwe. Sindumwe ndi kumwe na Diodoni kuva muri Le Burundi etanu ntangore ndamuramutsa cyane. Ego reka nandi ndakuramutse Kodi nongere ndamutse n'abariko baradukurikirana ubwo baradukunda haba kuri Le Burundi etanu kuri B-Info News. Ego ndazi neza yuko bama batwandikira cyane gose ibintu tubaha bimeze neza cyane. Je nanje skenda bakunda ukuntu abantu badukurikirana n'abantu baciye ubwenge kuko iyo wihenze mu kiganiro gato barakubwira atahano rabukosore ivyo navyo ndabikunda cyane. Yes, karibu cyane bwana Diodeni, kandi unatubwire amakuru y'imirongo y'uruga aprito amakuru y'umubano w'akarere aho u Rwanda ngo rurategura ibitero simusiga ku gihugu cy'u Burundi kandi ndazi wavyumvise. Rero abantu bako dukurikirana mubanze mukore subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ivy'ubutasi bizoze birashaka ubwa mbere, kuko muramaze kubona yuko iyo tuvuze ikintu abenshi mu gifata nka minnego mwamunyu mugasanga kirabaye. Rero zino nkuru shaka yuko hari umuntu uzocika. Bwana Diodoni urashaka kutubwira ikiriko kiratosikaza cyane kandi mubano w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda mu gihe twatuzi yuko wasosikaye muga kuno musi biri ku yindi level. Ego murakoze cyane Kodi. Ugerageje kuraba tension hagati y'u Burundi n'u Rwanda irashobora donc yaduze cyane aho batanguye kwiyambaza ngo Burundi ngo bwateguye intera hamwe ngo bwateguye abagenosideri bo kwica abanyarwanda ngo abatutsi b'abanyarwanda ibitutsi byose bishoboka bariko barabidutuka. Ariko ibi bintu ni biki nyuma ya opportunity Burundi buherutse guhereza Leta Zunze Ubumwe. Sigura yuko igihugu cy'u Rwanda cyo cyagireje jaruzi nzinzigo kubera ko u Rwanda rusanzwe rufise abapartenariya y'abanyaburayi. Reka tuza tubigarukako bafiseho bashora mugabo badafise ivyo bashora. Donc reka ndakubwire urabona Leta Zunze za Amerika zirimo ziragomba kwagura karere n'ingene zahora zironka inyungu mu karere k'ibiyaga binini. Twaramaze igihe kinini tubibabarira tuti nyabona Leta Zunze za Amerika ziriko zirategura uburyo zishobora kwinjira mu karere k'ibiyaga binini, ariko cette fois-ci ziriko zica mu nzira nziza uretse inzira bahora bacamo. Reka ndakwibutse ibihugu rutura, ibi bihugu byose ubona za Burayi za za Amerika bahora bagomba guca mu binywanyi kugira bashikire utunzi kama bw'ibihugu byacu. Reka hajya wumva perezida avuga ati mu karere kacu turimo ni muri Edeni. Akarere kacu Imana yaragahezagiye, akarere kacu Imana yaragasize nk'ibintu byose byankenegwa isi keneye kandi ata transformation irinze kuhaba. Amazi urabona ko shikunywa ushobora mu Burundi ho urazi ka amazi wicunwa no goyoyoye hasi nta mutu banza gushaka ngo wice ma microbe. Rero leta muri uko kuza Leta Zunze za Amerika zemeye gusinyana kontra n'u Burundi ni imbere yaho gato kaho Kongo isinyaniye na Leta Zunze za Amerika itarike 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. None mu kwezi kwa gatatu u Burundi nabwo bwaciye businya mu bijanye n'ubutare nyene kandi na Leta Zunze za Amerika. Edayere icyo cyatumye n'ibihugu byinshi urabona ko byatanguye gusa n'ibyubaha Kongo. Kongo urabona muri kino gihe ibihugu byinshi bikubira yiyegereza, uri kurabona ko Kongo bayihutubahiro yagize abagenzi benshi ifise urukundira abantu bose ubunye Kongo barayikundura. Urabona ngene Kisekedi bamwakira ni gweze mu manama mpuzamakungu iki ukabona neza yuko Kongo yaramaze gufatisha niko no bivuga. Rero natwe mu Burundi bwacu bwiza kuba twarinjiye muri iyo ntambwe y'ibihugu bigomba kubahwa. Uri kuramvuga kandi
iyi diri ya kontra Uburundi bwasinyaniye na leta zunze ubumwe za Amerika byatumwe natwe twinjira duhambya Kongo mu bihugu bigombwa kubahwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini, mu bihugu bifise ico bitanga, bifise isimera bafite ibyo bishira ku meza n'ibihugu rutura bikavuga biti dukorane nta ngorane. Ego rero natwe mu Burundi twarinjiye muri iyo ntambwe. Rero igihugu cacu cyasinye kontra zibiri, ariko gituma rero n'abari ati mu karere k'ibiyaga binini hari ibimenyetso by'uko politiki igiye yahindutse, yarahindutse, aho abanyamerika bagomba kwishikira mu karere bakaronka ubutare bwose bugezweho, ama minere critique agezweho muri ibi byuma bigezweho gukorwa, kandi bagashaka guca mu muryango mukuru badaciye ku bakomisiyoneri. Ego ahamvuza abakomisiyoneri uca wumva neza ko igihugu cy'u Rwanda kijya komisiona abakomisiyoneri. Mu Burundi urabona ko hari itegeko rigwanya abakomisiyoneri. Rero natwe tugomba abakomisiyoneri twivuye inyuma. U Rwanda ntirugomba kuguma rudanda rukomisiona ivyo rukomisiona ubutare bwo mu Burundi, rukomisiona ubutare bwo muri Kongo, bakaca bagenda kudandaza ngo n'ivy'iwabo n'ikawa yo mu Burundi. None warabonye barimo baravuga ngo ikawa yo mu Rwanda biraryosha, ariko ujya mu Burundi ujya mutama yarabafunze byarangiye amanitse amaboko ujya munyamenyesha makuru. Ivyo nukuvuga ikawa ibaba abanyarwanda nibavyumve. Yababwiye yuko yababwiye yuko ujya mutama akantu kanyoheye muri irya jambo. Yababwiye ati muvuga ikawa y'u Rwanda kiryoshe kubera ko mutaramwe yo i Burundi. Ati byabaye nka bimwe ngo utaratembera ngo umuwanyu ngo bateka ibiryo ngo bacumbura ugariro. Rero urumva nako kantu rero abanyarwanda bakumva ko bari mu bukomisiyoneri bwabo, ntibatangure kutwagiriza ngo kubera ko twarose twishikiye kuri wa wundi bahora baza guhenda baturegera ko bagomba kuduteza intambara zidahera burengwe dayeri ngumva ngo mu Burundi ngo hari intera. Urabona ibintu bariko baragira niryo shari rero bafise. Niba rero babone yuko akazi k'ubukomisiyoneri kariko karahera kageze ko musoro. Mu Burundi dufise tererare, dufise lithium, dufise nikele. Ibwo butare rero nibwo burimo burabizuguye abo bantu. Ubutare urazi ko nibwo ibihugu byose rutura byataye umutwe ngo haraye inzara ngo hazindura rwabo. Ibihugu byataye umutwe kuri ubu butare bukorwamo ababateri agumye umuriro, bikorwamo amatelefone. Ubutare rero bukorwamo amatelefone nibwo buriko burarangaza cyane ibihugu bitura bibuhiga. Rero nicyo gituma rero abanyamerika ubunye neva perezida wacu yarabonye ko Amerika isinye na Kongo nawe acafata ingingo nziza vrema. Je novuga yuko perezida wacu nimbonera kure vrema bushitse. Arazi ibintu biba biriko biraja, arabona na vision n'ingene isirikire irerekeza. None vrema novuga ati yabikoze neza cyane kubera ko kuba yaremeye guha opportunity abanyamerika, akabaha nikeli, akabaha lithium, akabemerera gukorana nabo mu byo gucukura material. Amerika donc ikazokomeza yiyagurira rero nayo doko nayo ikabandanya ironka ivyo yarishaka. Za ntambara umva tugiye gusura muri za ntambara. Rero nakubwira rero nico gituma novuga ati never ni doko nivyo isigura nkakujya kuntu bunze ubumwe na Kisekedi. None baciye bagira rimwe donc unye bungurunani rw'intamenwa. Uzo bashaka ubutare bugezweho azobacaka bakari babici. Ukeneye nikele azoca makane kaje dufise nikele. Nikele azoshika kwa nevo kene nikele. Donc nikele nico kimwe na lithium. Donc iyo kantenini ya Russia lithium kacubura nikele bashaka kuvanganya ukacuronka nikele. Urumva rero nuko Uburundi na Kongo nico gituma uherutse kubona na Perezida Paul Kagame yidogera Burundi ngo ntibakira amahasa ngo bahisemwo Kongo ntahandi byapfuye. Nuko perezida wacu yabonye isirikire yerekeza ashima gukorana na Kongo nayo iri gikorana nande na leta zunze ubumwe za Amerika. Rero baciye
Dogo biciye mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka ministre Hassan Kibeya yasinye contrat zibiri azisinya i Washington n'amashira hamwe n'ama entreprise Live Zone hamwe na Metal Global na Cobol Metal. Dogo basinye mu bijanye n'ivyo gucukura lithium nickel na bivuze donc byose bikorwa mu mabateri urabona kandi ibintu bigeze rero donc ikintu nakubwira coco Uburundi ubu twarikingiye baruze ko Burundi ntago twamaze kwikingira mu buryo buwe deja umushefu n'umukoordinateur w'intambara zose ziri ku isi zigamije iby'ubutunzi ni leta z'ubumwe za Amerika none nzoza gutera aho isazi zifise amashirahamwe ariko arakora niwumva ko hari hajyavuye ryashavu ry'abanyarwanda ati noneho baradukuye ubugari mu isa baradukuye ubugari mu isahani neza ko hari abantu bari bamaze kubona ko ubutare bw'Uburundi bagomba guteza intambara zidahera politike ngo bame byacangacanganye kugira ngo baze baronka ubutegetsi buhinduke bari bo bazotanga ubutare nkamujya ko muri Kongo ariko barahanga isegedi ngo niyosinya ngo base bazahaza yasumye ngo n'uzoza muri 2028 urumva hari abantu bamaze kwidekara kari bo ubutunzi ari bo muri mu kare ari bo bagomba kubukorako ari bagomba kubugira ko ibiganza no ubundi naguceriyemo buke kisegedi 2028 azoba yavuyeko bariko bararonda ingene bahindura ibwirizwa shingiro ariko kisegedi ibwirizwa shingiro rihari muri Kongo rimwemerera zya manda zibiri ariko iyi manda yo mu ntambara urayiriye oya batabayeho changement de la constitution yo chatwara donc yo twara nkaho umenga twaye donc abakandamije mugabo nagomba kubwire 2027 nizoshika mu Rwanda muri Kongo batarahindura ibwirizwa shingiro ngo bagushiriyemo bamweme rega kipe biri kumwe na Kisekedi ni kipe itsinda rero okura muri tere kipe itsinda ukayikora muri tere oya ni haga Kagame aki president w'u Rwanda Jenda bikubwire jewe mfise vision ndabona ibintu biriko biragenda kandi nkabona ati iyi vision yanje ntiyibesha Kagame akiri ku butegetsi mu Rwanda yaba Kisekedi yaba Neva nta numwe azoha manda zabo zose bazozikora zose bazihetse aho onye urahejeje uzogaruka kumbarira uti ubibi akabanga nakabanga na bibi ubwo Burundi turakingi nshaka mbwire n'ibihugu bya Burayi n'ibihugu bya Burayi bishaka bigasubiza bero mu isaho kuko nibizo bigakorana n'abagabo bakomeye bigakorana n'abantu bafise ico batanga barihe kuzana atari ba maboko batarabasuma batabeshejwe no kwiba no ibi rero ico twotahura no ku Rwanda est déjà inscrit d'office baragwirukanye rusigaye rumeze nk'imburu nk'imbwa yaneye mu busizi naje bagivise bavuga nane ruvugiro bari mu bimaramara andotre terme ntabwo muzosubira kubona u Rwanda mu manama mubona ngo Paul Kagame mu maforum international y'ubutare buri critique jamais nibyo mu none azogorora ikota cyangwa tujya n'umusuma yibo muri Kongo umva bikikunda oya nibigikunze no isi yose aramaze kumenya ko Rwanda ariko guyiba arabamesha gusa mu bihugu bivise ubutare bugezweho kandi buronderwa ku isi Rwanda ntirurimo eka nta nubwo gwifite na Amerika yaramaze kubabarira ati hagarika intambara n'ubutaronderwa umengo ntabwo bafise yababarira ati ni muhagarika ubwo busuma n'ubujura n'ububeshi mukora mu karere ngo mufise ubutare ntabwo bufise byaramenyekanye muri ko acha doko mwaramaze kugaragara ntabwo mufise cyo gituma leta z'ubumwe za Amerika zaje gusinya n'u Burundi zisinya na Kongo rero cyambwira Abanyarwanda ni harimo basikovia bagomba kuvuga ngo Abarundi ngo dufise intera hamwe Burundi ngo riko gukora intera hamwe ngo ngo toze ngo turi intera hamwe urumva ngo bagomba kuzoza guhagarika izo ntera hamwe karibu bakuye sasa baze nuko Diodoni tuyazi bitari bike kandi vyiza hari amajambo ariko aravugwa canke bikora kwiragira ku ngurukana bumenyi cecene zo mu Rwanda bagaragaza yuko Apotre Isidore Mbayahaga yoba yitavye Imana nkuko magemo nakumbuga zitandukanye ariko pour moi jewe namutelefone namukontakte turavugana par telefone ndumva yuko ari muzima meze neza ko je meze nka Toma oya jena ari yuko mukanya twari kumwe je numvise umutima kandi twigiwe nabyumvise rero hari ama rumeur ariko arakwiragizwa mbega mu gihe
uwo bitwa uwo dufata nk'impirimba abanyarwanda babita impirimba canke umugwanyi w'amahoro umugwanyi w'ibinyoma k'abantu bose bahana abantu bakundana agwanya ibintu by'amacakubiri nk'inka Rwanda uteragira mu bantu iyo ubonye bano bantu ariko barazana ibintu byo kumubika bagerageza kuvuga ko yapfuye urabona yuko ikintu baba bagamije ari keniye objectif kuri Mbayahaga is done ryari bahereye kuvuga mbere kubikanye n'icubahiro perezida wacu Neva baramubitse ngo ari mu bitaro baragwa yararembye mu gihe yari yibereye muri Tanzania mu nama baguma bamubika rero mu byabangiye bararembye barondeye gutabakuba kuri nuzeye kuri Apotre Mbayahaga ni kimenyetso cy'umuntu ariko aratsinda mu ntambara azana ibinyoma ataho bifatiye azana ibintu byo kugira yishimishe anaremeshe na bene wabo kuko baba barimo barakubitwa bimwe bidasanzwe ko burya hari abantu badakonsulta amakuru hajya hari abantu bamaze kuja kunywa inzoga ngo Mbayahaga yapfuye bivaye n'urwanko n'umutima wabo bamwana ni bimwe byo mu Burundi uzubona nka cagihe bavuze ngo bateye kudeta abantu bihute uja mu bara kunywa inzoga kandi urugamba rutarahira batamvye umuziki batarumva indirimbo rero no musi nk'ubu umuntu azoba dosi yumvise ko kumbe kwa byari ububeshi azosanga azogwa hasi rero nta gutamba intsinzi iyo abanyarwanda bari gutamba intsinzi ariko Jodoni nta ndurungu ivugira ku gasozi ubusa mbega bariko barabika mu Isidore Mbayahaga nta mugambi mubi wari kurategurwa kuri Isidore Mbayahaga ko bari no bantu yirirwa aramaramaza imigambi yo kumuhitana yoba yamaho se ni ukuvuga ni ikintu kiri naturel ahubwo mu kino gihe novuga ati naho yoba yo kwirinda nyene tout simplement ko yari asanzwe ariko abanyarwanda baba bazana ibintu by'amarangamutima gusa kumbuga sinzi ko mwabibonye nabo bazikopya muzora bakoresha amarangamutima ugomba kuzana ibintu by'ibishubisho mu bintu uherutse kubona akavideo k'umuhungu w'umunyarwanda avuga ngo mu karere nta mahoro azokwigira haboneka ko hadatwaye umututsi nakwabonye narakabonye ngurumva ngo hamwe ngo mu Rwanda ngo Paul Kagame ngo uramana ngo hari amahoro ngo yarasize ngo amahoro abantu bica bisigura ngo nizi ntambara zose ziri ngo mu bihugu byose bitwagwa n'abahutu ngo hari intambara n'akajagari none ni bande bateza intambara ahubwo n'abanyene b'abanyarwanda ikimba badasikindi bagomba kwitirira ubwoko bwose bw'abatutsi jewe sinshobora kuvuga ngo ni ubwoko bwose bw'abatutsi ahubwo abantu bagomba kudandaza ubwoko bw'abatutsi mu kubusuka mu ntambara batazi ugomba kwegera abantu ngo bishike ngo abantu batangure kubiyumvamwo bice bumva bace babakamira mu bogeje ariko novuga ati mu Burundi ivyo ni bateshwe bate Sikovia nateshwa ate n'uwo muhungu aherutse gutangaza ivyo nateshwa ate yarakoze ikosa rinini urya muhungu kuko iyo wewe ikintu kibona ugaca ugishira mu gwinshi nkuko ndabona ko aba yakoze ikosa rinini cyane kuko uno munsi uvuze ndashobora guca ngira deba nkavuga yuko ati abatutsi barasaze bagomba ubutegetsi hasi hejuru bivanye na jambo umuntu yavuze mugabo ntishobora kubivuga mu ubwo buryo kubera ko hari abatutsi badafimeze uko sivyo hariho doki abantu ntibameze cyo kimwe ibi bintu vy'amoko mba numva bikiri mu Rwanda gusa no bagifisa akajagari kana bigusigurire neza aka kagwi kari mu butegetsi mu Rwanda nta n'uzi ko dayera ari n'abatutsi sivyo bagomba kwitira ubwoko bw'abatutsi amabi yose bayakore bagirize abatutsi bica abantu bica bene wabo abo bita bene wabo abatutsi baca bavuga ngo nabango bishwe n'abandi kugira ngo batire attention y'abandi batutsi bose bari mu karere uko ngerageze kumva kajya kawudio kujya muhungu ivyo yavuze yagombye kugeneraza ko Afrika yose ikwiye gutwarwa n'ababwoko bw'abatutsi niho hazoba amahoro rero navuga ati aba bantu bo mu Rwanda nibarehe gucesha agaciro ubwoko bw'abatutsi kuko n'ubu bwoko bavuga ntibunabemera baruze ko abatutsi ubwo batemera ubwicanyi bwa Paul Kagame n'abantu Kagame n'umuhima none wumva nico gituma rero ntituze tugira ngo tugeneralize ngo abantu kujya baziko bizoma ngo abarundi bose ngo ntintera hamwe oya hari hakagwi k'inkora barakari mu Rwanda kagomba guteza akajagare mu karere kose na Afrika yose nabo kayobowe nande na Paul Kagame niko twobivuga nuko Jodoni tuyaze vyinshi bitari bike kandi izera yuko abantu babifashe nkama
unkundire ndagushimire ndagukengurukire kuri uno mwanya waduhaye kugira ngo dushobore kuyaga. Reka nanjye ndagushimire bana washoboye kumpa akanya kaganira. Shimire n'abadukurikiranye bahatahuriye ibintu bidasanzwe kandi bahamenye amabanga menshi. Mumbure tubahamagarire kwama batwumviriza kuko ukora subscribe na like, sabone bakunde abadushigikira kuko barabona yuko tugikoresha uburyo kwiyaranja. Rero barabingene nabo bugico baterereye uburundi bwacu ukomeze offline. Yes, bafite cyo tubaza intererano cyangwa ikibazo n'abafite cyo boterera tuba dufise ama numero kuri screen kugira ngo bikunde mu ducontacte vyoroshe. Ntuko Dide Black ndabashimire twabanye neza makino iganiro ndizera yuko tuzokubana mu bindi biganiro vyacu. Bye bye.